urenze uburenze ngo kandi kuratambuka uravyumva niyo twaramutse turi fresh tuba tumva turenze niyo akavura kavyutse kahezagira isi yacu tuba tumva turi fresh sana niyo ndi kumwe nomwe mu baririmbyi ariko barabikora neza cyane mba numva ndi fresh sana. Nkundire ndakuramutse uri dukurikirana kuri Indundi TV ndakwibutsa ko ushobora gukora subscribe byanga byakunda canke wavyemera kuko uyu mwaka ntabishe muzonyica. Today rero nkuko bisanzwe ni MC Brizo kuri microphone ariko imbere yanje ndafise undi mutumire kandi nabazaniye nawe sundi bamwita Mr Key igifunguruzo vipi? Meze neza gose ndashima Imana. Twaherukana kera zamani ariko atari zamani sana. Kera ugikorera kuri TV kuri FTV. Twaherukana kera nkindi kuri FTV ariko none narahagaritse gato kumva hari ibindi by'ibikorwa abantu bambwira ati twakubuze mu bikorwa ariko byose birashobora kubangikanwa ariko nabanje guhagarika gato kugira ngo ashobore kugaruka neza mu muziki and then nuko naho nahagaritse gato ariko hari ibindi bikorwa byo mwibanga nyene bimeze nka bijya umuntu abakora. Ati mwibanga rikomeye cyane hari ibindi bintu ukora bidakeneye ko umuntu abimenya. Ni inshuro ya mbere dukoranye kuri Indundi TV. Naguhera kuri muri FBTV ahubwo je narumiwe ndakubonye mu Ndundi mvuga ati my G ubunyende wanje aburaguruka kwera ubwo mugendagenda afu sasa rero n'ibintu byose ravyikorera. Just ndabikora ni tout travaux. Uno musi ku bantu batakuzi bakumenye kuri inde byatangwe gutugira ngo utangure kuririmba watangwe ryari? Bon ku bantu batanzi cyambere ndumwana w'Imana ahama nitwa Keveirumva niryo mazina yanje nahawe n'abavyeyi hama ikindi naco umuziki wanyese Mr Key niryo benshi banzi ko muri no mwanya niryo benshi bashoboye kumenya iryo Keve ntushobora kurimenya tutiganye canke naho no rikubwira ukibaza ko ndakobeshi kwera ko ucugenda mwibarabara kumva undi umuntu ampamagaye kundi cumenga biri bizarre. Hama gutangura kuririmba ingene byanjemo nakuze nkunda kuririmba nakuze bindimwo narakunda kuririmba kenshi no mwishure iyo habaye bijya by'abanyeshuri twagenda kuririmba biguca amanota imbere y'abigisha akenshi nakunda kuririmba indirimbo ni comporeje malgré zari za sekira kandi nizo nikundira kwiyandikira nizo nagenda imbere nkarimbira abanyeshuri bakaryoherwa kubera ko ntaho baba zizi yabari nyandiko yanje amva abanyeshuri nabo twigana bakagomba ati bazikuye ati nivyo niririmbi bamwe bakavuga ati wow bizogwinda neza tuzomuririmbyi kinuku ariko buhoro umuntu aratangura novuga ati naje kuza nka carrière solo nkuririmba carrière solo 2019 niho natangura kuririmba benshi babona indirimbo kuri YouTube ariko hari n'izindi ndirimbo nararirimbye kare akumvuza ama quality canke iki wumva mu maherere menshi zidashoboye kuja kuri YouTube ariko zari zihari nyinshi ariko wasanga tugiye muri ta studio tazindi abana uvuga ati ndifata n'ama écouteur kugira ngo ikintu cyo nyene ukiririmba ariko byaratinze biragenda neza ibintu biraza neza niyo ntuma muri ko murabona n'indirimbo nyinshi ubu zifise qualité ubungeze ku ndirimbo zigera ku 8 mfise ama video agera kuri 3. Yes, muravyumva neza ko ni Mr Key ubona ko yatanguye umuziki 2018 ageze ku ndirimbo zishika kuri 8 kandi urabona ko ni ibikorwa vyiza cyane bibereye ijisho. Tutaraja kuri ndumiwe ko niyo ndirimbo iri trend muri aka kanya indirimbo yakoranye na Fabelove hamwe na Alanzeli. Turashaka kwanza ariko hari indirimbo wigeze gusohora irangyohera cyane
indirimbo yitwa accepted. Yeah. Akapera kwanza kwijya ndirimbo amace tubandanya na ndumiwe. I cannot imagine where I would be without Jesus. Many people may not understand how far you have brought to me. Oh my God, now I'm accepted. I'm not alone. I got Christ in me. I'm a son of God. I'm accepted. Arukuno ucumenga naragize kubera ko yari maze igihe kinini cyane shaka mu mutwe ariko benshi barayizi ku kahofre kagenda nkuko there do da 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 do da do da da do da da do da. I'm no longer a slave, I'm a son of God. There is unchangeable. I'm accepted, I'm a fearless. God is all on my side. I'm no longer a slave, I'm a son of God. There is unchangeable. Hey, I'm a fearless. God is all on my side. Hey, God is good. All the time, all the time, God is good, God is good, all the time, God is good. Sinemewe kubw'ibikorwa byanje n'ubuntu nagiriwe nuko nizeye nyene igikorwa Yesu yafuye kubwanje ndumpunyamugisha nsangiye kamere imwe n'Imana rurema ntaco bihindura je ndikiva juru necarekanwe na Kristo wa hano ko mwijuru ndi muri we nyumvira ntu. Yes, ngo yaremewe na Kristo, ubu ari kumwe na Kristo. Hajya umuntu akizwa iki? Mu bisanzwe gukizwa cubishira muri monde yo gukizwa. Gukizwa ni kwakira agakiza. Mu bisanzwe ni kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ni kwizera ko igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, ni ko kwakira agakiza, hama ibisigaye navyo bindi umuntu agenda arahinduka buhoro buhoro. Uno musi turi dufite indirimbo iri trading kandi ni indirimbo ubona ko iryoshe, yaririmbwe neza, ni ndumiwe harimwo abandi baririmbyi babiri mwayifadikanijemwo tutari tumenyereye mu ndirimbo zawe. Byagenze gute kugira ngo barondere nikihe n'uyohe muntu yoba yarakugoye kugira ngo kumuronka hagati ya Fabelove na Aranzeli? Bisanzwe yongera ndabibutse kandi imbere yuko ndayivuga ko unasanze no muri studio za Keshan record anafitanye gahunda na Fabelove. Sasa nawe nshinda kubona aho uje kandi uranankwa nije sinavyiza je nkoresha umwanya rege ukoresha umwanya kare mwaramukorana. Yeah, ndamwibuka akoresha umwanya kare mugikorana kuri ari we nyuma ya kamera, ariko ubu nawe urabona ko afise media yiwe kandi n'ibintu byiza gutera imbere. Kandi naho kubijanye n'abartiste twakoranye, icambere n'abartiste bo yubatse izina ryiwe, ndavuga kuri Fabelove aranewe ntumwari mumenyereye. Ni mu artiste yaragiubatse muri journalism, niko mvuga mu byo kuririmba ntimwari mumenyereye, ariko Fabelove mwari mumenyereye ku zina ryiwe. Ndibaza n'umuraperi akaze cyane kandi ku izina ryiwe atoroshe kuronka, atari wa wundi upfa kuvuga ati ndaje tukorana iki marge ko tuba tubana muri quartier imwe, si kuvuga ngo ucumuronka uko ukeneye. Urumva hari ibisabwa, hari ibiganiro bikenerwa kugira ngo amushobore kuba mwokorana. Navuga ati ntibyoroshe cyane, ariko ibikorwa byaragenze neza. Ariko iki kintu nasanze ushobora kubona umuntu uvuga ati peut-être yobagara yobameze uko nuko, ariko nasanze ari umuntu afise umutima mwiza, aciye bugufi, kandi atahura umuntu. Ushobora gukorana n'umuntu ariko ntagutahure, ariko ni byiza cyane gukorana n'umuntu agutahura. Hama ndagaruka kandi no kuri side ya Alan Deriri, n'umuntu mwiza gose, n'umuntu mwiza gose. Akenshi benshi ntibari mumenyere mu bintu byo kuririmba, ariko nararyohewe cyane mvuga ati indirimbo yoshobora kujyamo. Naho twajyanye muri studio tabizi ko aza kurecordinga, kwaga no mukati mperekeza tugende, twumva arashizemo amajwi, twabira matchingana, vuga ati wow, ijwi ryawe rirajyamo. Ati biguma kunyera ntiduhindura, ngo nimuhindure. Yaratwangiye ati nimuhindure, tumbwira turabizi kandi wabikoze neza. Kandi n'indirimbo benshi yayikoze neza, bashobora kujya kuri YouTube karaba. Ni ndumiwe by Mr Key featuring Fabelove na Alan the Reed. Navuga ko Alan nani sanzwe ndamuzi kenshi iyo mwicaranye hano mu city,
usanga ari wa muntu ataminota 10 yohera ataririhimbye kandi n'umuntu aririmba kandi ibintu vyiwiwe atavyo ngo ari karasubiramo indirimbo z'abantu yicaye aho usanga uri umuntu ushaka nk'indirimbo mwicaranye cyane uwo mufata amajwi kuko abafise melody nziza vibe nziza sanga biba bitesa kuri we rero niyo gukorana na Alan nawe na nkuko nayisanzwe ndamuzi kandi n'injwi giwe kurishiramwo no kuvuga yuko nayisanzwe ndamuzi nta gitangaza kuri jewe cyahabaye peut-être igitangaza cyahabaye kuba ariko baramubona nongera mvuga ati ndanabashimire cyane kuko n'abantu bafise ubuntu n'umutima runtu n'urukundo kuko nama nabivuze kenshi urashobora gukorana n'umu artiste ariko ntafate igikorwa nk'iki wiwe kuko n'abantu twakoranye nabo ariko igikorwa bakabifata nk'icyo wabo bwite guhera kikiri ku ntango byose bakaguma babana nawe bakitanga navuga ko umutima wabo baze bahugumane kandi narashimye cyane gose na n'ubu ndacyashima just comment na wibaza abo bantu indirimbo yarasotse imaze ukwezi n'ubu baracyayi promote urumva ko bari ibintu bitaba bisanzwe gukorana n'abantu nk'abo hari abantu benshi batazi gutandukanya indirimbo za sekira n'indirimbo za gospel music benshi bakavuga bakaziha insiguro zitandukanye wewe wotanga insiguro imeze gute hagati itandukaniro ry'izi ndirimbo mukora gospel hamwe na sekira zijya zaba Trezo zaba Big Fizzo zabande tuzibona kubitandukanya bon navuga ko mu bisanzwe twese turirimba indirimbo z'isi kubera ko turi no kwisi kandi tuziririmbira abisi agusika idutandukanya ni message n'intumbero y'izo ndirimbo hari abaririmba intumbero kugira ngo intumbero yabo ari kuryoherwa cyangwa kunezereza abantu ariko izi ndirimbo mpimbazamana nazo ni indirimbo zihuza abisi n'Imana zituma uwisi yumviriza yumva indirimbo akumva igikorwa Kristo yakoze kubera ko ziba ziri muri iyo message niyo message navuga akumva igikorwa Kristo yakoze ariko mu bisanzwe canke hakaba uwasekira nawe aririmba indirimbo abantu bibanjukire arumva abantu bigire mu birere bidumire arumva ariko mu bisanzwe twese turirimba indirimbo z'isi kuko tuzirimbira abisi ariko mu gusika idutandukanya ni message n'intumbero atuko turabikorana kuko indirimbo dukunze kuvuga ati indirimbo zo guhimbaza Imana birengeye kujya kuri YouTube birengeye gushira indirimbo kuri YouTube guhimbaza Imana abirarengeye hako noja ku ma platform kugira iki kuko guhimbaza Imana ni jewe n'Imana iba muri jewe ni jewe ubwanje n'Imana iba muri jewe rero guhimbaza Imana ni ikintu cagutse birengeye kunosora n'indirimbo birengeye ko nokora na video kugira ngo nerekane abantu ko ndiko ndahimbaza Imana kuko guhimbaza Imana ni jewe n'Imana iba muri jewe rero sasa hari ibintu dukwiye kuza turamenya dutandukanye ibyo dufasha cyane ariko guhimbaza Imana naho ntoja kuri YouTube naho ntoja muri studio ngo sohore Imana nayihimbaza buri munsi uko bukeye nuko bwije kandi guhimbaza Imana n'ubu dushobora usanga uri kura nayihimbaza kubera ko Imana tuyihimbaza muri byose jambo ry'Imana tuyisenge kandi tunayihimbaza ire guhimbaza Imana ni igikorwa ni igikorwa cagutse sinovuga kireme ni igikorwa cagutse kuri muntu wese n'Imana iba muri we. Yes, nkuko muvyumva rero turashaka mu guheraheza ikiganiro twagusanze muri studio nziza ya Fabelove Keshan Record. Umutipe yari ikomeje uravyo bino vyuma ntiwumigwa numi ahubwo igihe tuza kuilansa officiellement jewe narumiwe naguye mu gahundu yavuga ati ni wewe Fabelove nzi da Keshan boy ariko ni ibintu byiza gutera imbere twese niyo ntego yacu niyo ntumbero yacu tuko niyo mpamvu dukora cyane nawe nyene nibaze ko yakoze cyane kugira ngo ashikire bino bintu byose biri ngaha ariko twagusanze ngaho ni ngaha ni nyuma yaho muheruka
gukorana igikorwa ari kumwe nawe twitege ikindi gikorwa kandi muri kumwe na Fabelove canke wari uje gutemberera DJ4 kugira ngo agukorere umuti. DJ4 uje mumbwira kubera ko n'umuntu mu producer kandi abizi sa arakaze frame abantu bariko baradukurikirana. Hari amabiti hano ariko arakora, hari indirimbo mpora numva ariko arakora, ni indirimbo zikaze cyane aziri ku rwego. Nongera mbwira abantu abashaka kuza muri Keshan Record kuza kumushigikira, kuza gushigikira umuririmbyi mugenzi wabo Fabelove, gukoreraho indirimbo kuko biba bari byiza. Nimba Fabelove agize kino kintu ateye intambwe yo gushika ku create studio yiwe, ibikorwa vyiwe byoryoha cyane ubonye mundi mu artiste aje gukoreraho ngaha, mu artiste basangiye abandi ba artiste baza kumushigikira kuko biba biryoshe cyane. Tukadeka gukura inzigo ko hari abaca babishiramo ishara bavuga ati nta kasi nshobora kuja muri studio yiwe cumenga nini iki ariko biba bigoye ko mu artiste wundi mugenzi abaza gukorera muri studio yawe ati ni studio ya naka, biba bigoye. Ariko dutinde ibyo twova tubirengere, ariko twibuke ico dupfana. Ibyo twofa bisumba ibyo dupfana, ariko tuze turagira kubana hafi no gushigikiranira muri bino bikorwa. Bon novuga ati rero kuba mwasanze hano cyambere coco naje kumuvukanye Fabelove. Numuvukanye n'umuntu akunda kumpanura kenshi, afise ivyiyumviro biri kure, kandi no kumbona hano muri no studio peut-être singira ndakubwira ko hari ibikorwa ariko byinshi muzovyibonera. Singiye kubikubwira hano ariko muzovyibonera. Ati nagiye kubitubwirira hano ariko atugiye kuvyibonera. Twitege iyindi collabo inyuma ya Ndumiwe canke twitege iyindi song official wawe nyene uvuga ati jewe ngira nkora iyindi song after ya accepted. Ni after ya Ndumiwe accepted kuyikunda cyane. Accepted wayikoze wari umwe wenyene. Amapiano ndayakunda sana sinzi impamvu. Amapiano uranakunda sana ariko nibaza ko ari na je mu Burundi wa mbere naririmbye indirimbo ya mbere amapiano hano mu Burundi. Ni wewe? Nibaza ko ari je kuko sinibaza ko ari uwundi muntu yatangwe kuririmba indirimbo z'amapiano hano mu Burundi. Kubera ko naje ubwanje nabikoze ntazi ko ari n'amapiano. Iyi effect naragiye X-Factor muri studio yiwe muri New Era, ndagenda turicara turakreya turahana amayide dusanga dukoze beat ikimeze kujya amapiano. Navuga yuko ijya ndirimbo maze kwisohora habonetse indi ndirimbo y'amapiano benshi babonetse kumenyera cyane ko y'amapiano yari ya Fizo na X-Factor. Niyo babonye ijya ndirimbo basohoye, niyo benshi bagiye kubona cyane kubera ko izina baba bafise biroroshe cyane kumenyekana cyane gusumba yiwanje. Ariko navuga ko jena ari je mu Burundi peut-être no banaratangwe kwisohora kubera ko nta yindi ndirimbo y'amapiano nari bwumve hano mu Burundi imbere yuko je ndayisohora. Ego nta yindi ndirimbo y'amapiano niwe yatanguye style y'amapiano. Yimera ariko nakantu ko kuvumbura ubuntu nyene ubutazi ugasanga nyene kuko je nta ndirimbo z'amapiano nari bwumviritse no kugenda kuyikora. Oya. Ariko ni cya kibazo nyine ndaciko ndakubaza twitege iki inyuma y'iyi ndirimbo uheruka gusohora. Bon ico bo kwitega nuko ibikorwa ari byinshi. Nababwiye ko mvise indirimbo nyinshi nanditse ariko akenshi nababwiye ko hari ikibazo c'amafaranga. Hari ikibazo c'amafaranga. Eske audio genda gute? Audio tubu zisigaye ziko ziraduga no ngaha mu Burundi. No ngaha mu Burundi biriko biraduga ibiciro by'ama studio. Urumva ni ibintu bitabisanzwe gufata 200,000 canke 300,000. Hari n'abarenzayo usanga bigoye ku bantu tuba tukicirondeza, kandi n'umuziki ubutaraduha cyane usanga bigoye. Navuga yuko ibikorwa byinshi ni support yanyu mwebwe mwese mudukurikirana. Kubona ibikorwa ni support yanyu mwe muri ko muradukurikirana. Navuga ko ushobora kugira ico uterereye, sindi ko nditakambira avya cyane ariko hakuru kino gikorwa birakeneye agafaranga. Rero sishobora kubizeza ngo igikorwa ngo nzokiba hajyari amugihe ariko ndabona uko buriko biragenda. Ariko
bikazogenda neza cyane muzobibona. Yes, reka tugushimire bro, kwaka kanya waduhaye, nagufatiraniye ariko nta kundi, reka ngira ikindi gihe nzoza dufise umwanya wiyaguye fresh, tera inkuru byinshi birenze. Ya reka nanjye ndagushimire cyane, duheruka gukorana kuri Free GTV ariko no munsi uri ku Ndundi, kandi channel idasanzwe ikaze hano mu Burundi, noshira kuri muri channel zikaze. Mvuga ko nanjye ndagushimire cyane, nongera nibutsa abadukurikirana akuja ku mbuga zanje kunkurikirana, ni Mr Key Burundi ku mbuga zose no ku ma platform yose, yaba Spotify, Audiomack, iTunes, Deezer n'izindi imbuga zose. Indirimbo ndumiwe muzisanga ko ku mbuga zose zibaho. Nongera nshimira buri umwe wese abandanya kudutera intege no kubana natwe, nongera ndabibutsa kandi no kuza kuri channel ya Indundi TV gukora subscribe, n'ikiganiro pana kuza murakiraba gace gato mugaca mukuramo, ndabe ikiganiro ugiheze birafasha kandi ni byiza cyane gose, kubera ko hari byinshi biba birimo indani ariko utaba washoboye kumviriza kubera ko uravye introduction ugacukupa, ariko si byiza. Ndabashimiye cyane gose rero muri rusange, Mana irushirize kubagirira neza Indundi. Ego nawe tugushimire cyane gose, ngo yurenze uburenze kandi uratambukura byumva. Arakantu wavuze ati ngo mutanyishe ngo nzobica, ese ushaka kubica gutega Mungu? Nzobicisha ibikorwa, nta kindi kintu umuntu yobicisha atari ibikorwa, si uburozi, si iki niki, ariko ni ibikorwa byanje nje nzobicisha. So reka rero ndabashimira ariko aradukurikirana kuri Indundi TV, natwe ushobora kudukurikirana hose ku ma platform yose, kuri Facebook ni Indundi, kuri Twitter ni Indundi Mag, no kuri Instagram ni Indundi Magazine. Ushobora rero kuja natwe uradukurikirana, ukabona utabona notification, ucugira desabone hano ukasubira kandi kwiyabona kugira ngo uzaronka notification uko tuba turiko turabaha ibiganiro. Reka renda ubwire ati ciao ciao.